bakunzi b'icyo BBC ndabaramvugije cyane izina ryanje ni Patrick Kwizera nimenyereza muri iri shyirahamwe BBC nkaba ndarimazemwo igihe cy'amezi ashika kuri 5 ndiko ndarimenyerezwamwo mu mice itandukanye y'ibikorwa rikora. Uyu munsi twashatse kuyaga n'umuyobozi wacu mukuru w'ishyirahamwe BBC ku kabazo kutubazo dutandukanye. Umuyobozi wacu w'icyo BBC twashaka tubibarize tukishika mwiri shyirahamwe twasanze hari ibikoresho byinshi by'ubuhinga, amamashini, amaordinateri acapa, ayandika, ayasohora n'ibindi. Ariko uyu munsi twaramutse turungikwa gutora ibindi bikoresho bigezweho bivuye hanze, bufise ubuhinga budasanzwe mu byo dukora ngaha. Kandi rero mwatubwiye ko iyo bari nk'intango gusa ariho n'ibindi birimo biriko biraza. Twashaka rero tubibarize umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe BBC ni ntumbero iyihe ihari muri uku kugwiza ibikoresho bigezweho kandi byinshi muri ishyirahamwe ryacu BBC. Ego urakoze cyane. Jewe nanje abari kwadukurana baramenyereye. Ego ndi umuyobozi w'ishyirahamwe BBC. Ego akaba nkunda kuba ndiko ndabayagira kenshi. Ego hanyuma rero miseze mu makuru bagenzanje batanga amakuru batanze ku mbuga zacu baravuze yuko twagize inama yuko mbere nabamenyesheje yuko hari ibikoresho bya rutura byari biri mu nzira biriko biraza kugira ngo tushe gutunganya akazi kenshi tusige turanga muri kino gihe. Dufise imirimo myinshi cyane gose ubu dufise n'abakozi benshi mbere tuko turabongereza tuko turagira na stage abandi benshi kugira ngo tugume tugwira sivyo. Rero urumva rero iri ni ryavuzo ritashe nabwiye ntimwitegure muzirikanye ibikoresho mu gushika. Iyi rero ni igice ca mbere c'ibikoresho byinshi biko birava mahanga bikomakomeye nk'amaordinateur. Urumva nk'aho umuntu ashaka kubona ordinateur agaca avuga ngo ni ordinateur nk'izindi, nk'imashini igurwa nk'amahera izo dusanga zose zigurwa ari imwe. Urumva nubwo ari zibiri cyangwa bisho zigurwa ni nkaho zigurwa notre charwa yose ya informatique ngaha. Rero ni muntu mbere yuko bwa mbere ni investissement twege turabwira abantu ngaduha akazi ari benshi isi yose gadukunda kubera ivyo baduhaye byose byaba ivyo gutegura ivyiga byaba ivyo mu biro turabishobora. Rero je bwa muyobozi nguma ndi kuri avant-garde kugira ngo iko ibikorwa biza basanga biduha dufise ubushobozi bwo kubikora. Bona ko ari entreprise kugira ngo dukora ibi ubwo ugiye ugasaba ikintu ukabura n'ugikora tuvuga ngo ugikora ngo si hari tugiye ntambamye ababikora turagize ishuri ryo kwigisha abantu baba bahinga cyane kugira ngo umuntu wese muri BBC ashobore kuronsa ikintu umukiriya wacu akeneye. Ibyo twarabishize ko niko novuga kugeza ubu mugabo ibikoresho bikoreshwa navyo turafite dukoresha dusanganywe n'ivyo mugabo ubushobozi bifise sibyo gukorera abantu benshi cyane. Ufise amashante novuga itegira menshi n'ibindi byose n'ibintu byo mu biro muguma biko barakora ivyigwa ubukeneye equipement de pointe. Rero ni muri yo ntumbero twame tubwiza ukuri abakiriya bacu tubasabye akazi twame turonka ibyo kugakora. Uretse afise ordinateur muzoronka n'ibikoresho byinshi n'abandi n'abakora mu by'amakuru bazoronka ibikoresho byabo gushika nkuko nyene bimeze kugira ngo twame turi ala hotel. Nuko rero muri yo ntumbero investissement. Hanyuma twarigeze kuvuga mu minsi heze yuko ama entreprise mu gupfa beneyo bakoresha uburyo bwayo mu bindi bisata. Umuntu akaba ari mu engineer ntagure na ordinateur canke ntagire naho asore impapuro kandi amaze gukora ubuzi bwiguka amahera menshi. Twebwe naho dukorera abantu basanzwe ugasanga riko ibihumbi 100-200 baragwiriye ku buryo tuvuga ati nta bindi migambi tujamo. Ubona ko tukiri bato mwese mukiri bato reka tuyubake entreprise tuyi ibikoresho abantu baze kwame baronka ibyo byadusabye hanyuma bace baguyira hanyuma turokora tubahemba kandi mu buryo no kwita nyene buri bunyaruka. Nuko rero mu mbero abasanzwe batwizigira barafise imigambi kudukoresha babane batwizigira nkuko vyerekeye ibi vyigwa ayo modalitete tuzanye n'ayandi ari mu nzira n'ubuhinga dufise mbere tutari bwanerekane
biratwemera gukora ibintu n'ama entreprise ahandi yubaka mu Burundi yo dukenera akeneye gukora ibintu binini byihuta bakoresha ordinateur ya rutura novuga baremere kutwitura mwije bavuga ngira ndishe ko dashaka murakoze yego asha nukuri muratomoye umuco kujyanye n'ibikoresho dufise ngaha abishasha ariko n'ibindi ko biraza nivyo ukuri ko vyumvikana kandi biratwereka ko uko tubandanya kugwira niko dukenera ibikoresho vyinshi umuco uratomoye nuko rero iyo mwubake neza na Biombisi